Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kuri yacu kandi ikaba niyanyu ya Look Media mu bakunzi ibiganiro bitandukanye cyane cyane abakunzi ibiganiro by'inkino tubashikiriza buri munsi kwa mbere, buri munsi kwa gatatu, buri munsi kwa kane, buri munsi kwa gatanu. Amwebwe abakunzi ibiganiro bya Look Sports kuko turi ku munsi wa gatanu ni mu kiganiro ca Look Sports, neza ko ikiganiro kije kudufasha no kuvuga ngo ku munsi wa gatanu tuba turiko turasozera indwi, tuba turiko turinjira muri weekend, turiko turinjira mu mwaramo mu kirundi vuga turavuga mu kirundi nuko kuri no munsi wa gatanu baza ko murabizi ko namakuru amwe yagiye aba hagati mu ndwi ndetse tegekanijwe kuba mu mpera y'indwi ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana abari inkino nyinshi zitandukanye mu mikino itandukanye. Kuri uwo munsi ni jana no kudongoza cyo kwakiriza kino kiganiro ucinkino ndi kumwe na mugenzi Angel Boris Ingabire muri studio reka ndamuramutse ndaramwakira. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abakunzi ba Look Media, abakunzi ba Look Sports na Chanchan. Tuzi neza ko ameze neza mu bawo ndetse no mu byabo. Twayikaze mu gano cyangwa cha Look Sports niza neza ko tuzahugira ikiganiro cyiza. Ya, nuko uno munsi ni amakuru nk'ayo kwavuga atandukanye hano mu Burundi tuzaza guca muri basketball nko tumaze igihe ni ABL bazo bari kundwi ya nyuma ya saison régulière ku munsi wa gatandatu ni urukino rumwe gusa tuzo turi kundwi ya 22 muri ABL nubwo ngo tuza guca hirya no hino ariko naza ko nta makuru menshi ahari muri ino nzu kuko hari imigwi imwe ibibanza byo byaramenyekanye hasigaye kumenya ikibanza ca kane gusa naco nyene nibaza ko ku bice birenga 90 na turashaka kuba tuzi ko n'uyu mugwi ugiye kuja muri ico kibanza ca kane nuko tuvuye hano muri ABL hano mu Burundi muri basketball tubaza guca muri football nibaza ko ku munsi w'ejo hari urubanza rukomeye cyane muri football umupira w'amaguru hano mu Burundi urukino novuga ngo rudasanzwe hano kuri stade Intwari kwigenekezo rya 20 umugwi serukira gihugu ariko novuga n'abakinyi bari mu guserukira gihugu abakina hano mu Burundi ndetse n'abakina hanze y'igihugu batandukanye bazo bariko barakina urukino ruvuga ngo n'urukino rwa gicuti ruzo rufise intumbero yuko uburyo buvuyemo buza gufasha abantu bivuga ngo bakeneye ubufasha bari muri situation ikeneye ubufasha ni team Nyange ndashimira Yusufu Nyange ndetse na team Saido ntibazo nkiza Saido izo birimo abakinyi batandukanye benshi cyane bari muri equipe nationale bazwi abakina mu Burundi ndetse n'abakina ku mugabane wa Burayi nuko turaza kuva hano mu Burundi twerekeze muri Amerika y'Amajepfo mu gihugu ca Canada, Mexique ndetse na Etats-Unis leta zunze ubumwe za Amerika hariko haraba igikombe cy'isi ku munsi wa kane ku munsi w'ejo niho indwi ya mbere yarangira ku munsi w'ejo no kuvuga ngo imigwi yose yaramaze gukina urukino rwabo rwa mbere ku munsi wa gatanu ku munsi wa kane mw'ijoro harabaje ko bakina urukino rwabo rwa kabiri igihugu ca Mexique nico ca mbere kironse itike ryo gukina novuga ngo weekend of final umva ko nico gihugu ca mbere kimugu vyakiriye cyane kironse amahirwe cyambere nico gihugu ca mbere kigiye gushika muri weekend of final naza ko nandi makuru menshi cyane ariko bavuga muri Coupe du Monde ku bihugu byano muri Afrika biriko bibandanya byitwara neza mu nkino za mbere ku ndwi ya mbere turinde turangene bizo bigenda mu ndwi ya kabiri turaza kuganira nandi makuru atandukanye ariko reka tubone tumire amate gato imbere yuko tugaruka nido y'ikiganiro cyacu. BCAB internet banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiri baragenda kwishami rya BCAB. BCAB niyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB internet banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB internet banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Ya nuko twagarutse nido duhere muri basketball duhere muri ABL bazo bari kundwa 22 indwi ya nyuma muri ABL muri saison régulière nibaza ko cyo turindira playoffs gatangura uno munsi ni umuguru nani umugwa Dinamo ikibanza ca mbere n'ca kabiri umugwa Kern mu kibanza ca gatatu uno munsi aho bigeze umugwa Tigers uri mu kibanza ca kane Remesha mu kibanza ca gatanu umugwa New Star uri mu kibanza ca gatandatu mu nkino zitekanijwe ku munsi wa nyuma wa ABL hariho urukino rukomeye urukino ruzoza guhuza umugwi w'urunani n'umugwi wa Kern azo ari ku munsi wa gatandatu inkino zose ni ku munsi wa gatandatu
urabona Kerne nibo baje kwakira inkino indwi ya mbere nibo baje gukina n'indwi ya nyuma nibaza ko azoba ari igihe cy'isaha indwi kuri terrain département hari urukino rwa Tigers n'umugwi wa Muzinga azoba ari igihe cy'isaha indwi kuri Entente hari izindi nkino novuga ngo urundi rukino rusa n'uzoba rukomeye n'urukino rwa New Star n'umugwi wa Jimkana ariko nibaza ko New Star ntacikirondera ntagishobora kuja muri Big Four umugwi wa Jimkana nawe ntibigishoboka nibaza ko nizo nkino zihari umugwi wa Tigers niwo uno munsi nibaza ko abantu bose bazobahanze amaso uzofite urukino rworoshe cyane uzobikurikirana n'umugwi wa nyuma muri saison umugwi utaratsinda urukino rumwe muri ABL umugwi wa Muzinga Tigers ni obligation yo gutsinda hama bakaza kuba baba qualifié officiellement muri zine za mbere nuko novuga yuko umugwi wa Tigers ugerageje kuramenga urukino roroshe mugabo univano tuvuga yuko Muzinga ntiratsinda urukino rumwe muri ino saison mugabo neza ko runo n'urukino ruri crucial cyane ku ruhande rwa Tigers info baje kubatakaza kuri no rukino même si neza ko amahirwe yo gutakaza kuri no rukino ari make cyane kabisa neza ko bobo n'urukino rukomeye cyane ko agere meshe turi kikina Rimesha zose urukino rworoshe rimesha neza ko izo biri kwikina na Rimesha izo biri kwikina n'umugwi wa Lion Team nago nyene zirakwikina mba ni Muzinga Lion Team zirakwikina nago nyene rororo nuvuga ngo info Tigers yogira fopa irashobora gutakaza ikanzu yize fopa igasindwa Rimesha zo yinjiye muri igasina nayo Rimesha ikatsindwa yinjiye muri haje baravuze ngo Tigers ifise ibice 90 n'ibindi kwijana 96 n'indwi kwijana ubwo rero turashaka kwigana tukabishaka kuri 80 kwijana oya sinibaza kuri 80 neza ko Muzinga twabonye saison yose bagize byo bari ibintu byo kwandika no vuga ngo mu mateka ya basketball mu Burundi then naza yuko ni Tigers bana kaje kuba igera saison nziza yaratanguye itangura abantu baragana n'amakenga barahindura na staff yabo haje yaratanguranye coach yitwa coach Armel mugabo barahindura barazana ubusanzwe afise experience anako yarakwikanije inkino nibaza ko ngira nka zine cyangwa bakwikanije urukino rwa New Star Kerne New Star Urunana izo nkino nivuga ngo bamaze indwi zibiri zose nta ntsinzi bafise anako mugabo uje kubira anako umukoci bamuhinduye inyuma y'izo nkino oya abo ntamuhinduye inyuma y'izo nkino kuko ndibuka ko urukino rwa Kerne muri match ari barutsinzwe ari nigo rukino rwa mbere nibaza ko rwa mbere Dumba yashikiye kumva ko uwitwa Armel yaje kubatsindwa na New Star aratsindwa n'Urunani aratsindwa na Dinamo mugabo urumva ko nuno munsi nyene muri phase retour izo equipe zaje kuba zibatsinda kandi na Dumba no mukoje wa Tigers New Star yarabatsinze Urunani rwarabatsinze na Dinamo yarabatsinze no munsi bongeye ko na Jimkana yarabatsinze bo nitwo si kuvuga ngo nta mpinduka zahabaye ahaje impinduka zarahabaye ariko urumva ko amadefete yagumye kwakundiye zimwe zatsinda mbere nizo zagarutse ziratsinda na Dumu rero nibaza yuko wana ko igitangura wamenga kwako ni inkino utsinda inkino zine zose zikurikirana mu gihe bagenza we ko ratsinda ubutakaje ikintu kinini cyane rero naza ko yaje kugira saison nziza tugitangura tuka saison nabantu bake bari ko bayiha amahirwe yo gushika muri playoff ubwo no munsi abona so turavuga dushitse kuri jone yanyuma nivyo ntiraronka iyo qualification kuja gukina playoff ngo turavuga ifise ibice biga kuri 90 n'ibindi kujana nako ni ikintu ciza kwande gwa Tigers ariko kandi umugwi aje kutangaza abantu benshi ni umugwi wa Lemesha nako abantu benshi twese tumaze kumenya yuko ikibanza cya gatatu ari cayo none tukanaraba nuko mwene equipe yabo yari yaje kuba yitwara neza muri Ligue B abantu benshi barayiha amahirwe yuko bari abakinyi barashaka kuza baduge muri Lemesha toto namonye yuko bari banasinze na equipe y'Urunani equipe y'Urunani numva rero abantu barabona yuko umenga Lemesha yarafise amahirwe menshi kuza kwitwara neza mugabo siko byaje kwa bigenda anako yaje kwitwara nabi yaje kwikurikiranya inkino nyinshi zikurikirana zitakaza biza kwa bivira ngo muri fazari Tigers yakurikije inkino zine itsinda Lemesha yakurikije inkino zitanu itsindwa muri fazari kandi anako ntiyatsindwa byoroshe yaratsindwa kabisa nako yatsinzwe nyine anako iteriko yitwara neza rero nizo ko yabaye surprise ikomeye cyane ku ruhande rwa Lemesha ayo kandi hari surprise ikomeye cyane yaje kubiba ku ruhande rwa Kerne nanako Kerne no musi naciza gufata cya kibanza cya Lemesha kandi za kwigitwara bya kwero nako ikimerite ko nimba maze indwi zibiri canke indwi zitatu yamaze kubona yuko yabaye qualifié muri playoff nako ni ikintu ciza ku ruhande rwa Kerne neza ko Kerne ni
ni surprise dorane kuko biragoye kwiyumvira ikipe ije gukina champion itangiye gukina barrage zo kudakoroka igaceza mu kaca gatatu kandi baza ko ugiye kuraba Kerne ibi bikunda kuba ko equipe usanga yaragize amahafora akomeye yarazanye abakinyi bakomeye muga Kerne nibaza ko yaragize ahafora yaragize recruitment yarokise abayitranje babiri muri Fazari yarokise abandi bakinyi yazanye ni Mbui ni Arve ariko abonye tubarabi ni babakinyi baramaze umwaka muri Dinamo bicaye kuri ba basaba abakinyi vuga ngo ni ntuze ni hesite baje ko bagira muri Kerne ona ko nibaza ko ni organisation y'indani umuntu yoha ama credit mu kindi bakora bavuga ngo amashugwe ya nibaza ko nukuntu hari organisation nini yahindutse muri Kerne baje ko bahindura umenyereza baje ko bahindura ibintu byinshi nibaza ko antuka indani muri Kerne baragize structure ya equipe ora ko ikomeye gose nibaza ko no muri zino playoffs ari umuguzi ashaka gutanga akazi gakomeye cyane ndibuka tugiye gutangura season nakwaje ikibazo uti i ABL uyibona gute uvuga ati i ABL izo birimwo inguvu nyinshi cyane kubera yuko hazo harimo abajene abakinyi bakiri bato benshi cyane cyanda kwazi ikindi kibazo ati ino Kerne iriko izana ico gihe yari izanye Jean n'umutama avuye muri ari muri retraite deja yaravuye muri retraite irazanye Mbuyi avuye muri Dinamo yari yigamye izanye Arvin nuko nyene yarazanye Meme yarazanye avuye muri Jimkana uvuga ngo muri bazanye Kabanga bazanye Meme bazanye nabandi batatu batizwe mu mugwi bavuye mu nanirami abatoye niho twabona ko muga twabona ko umenga equipe si cyo kimwe nizo za gukombata n'urunani rufise abana bariko bakura hirya no hino bariko bitwara neza muri Ligue B même chose remesha même chose na Dinamo Dinamo yari ifise ibigatanye binini cyane rero urana ko yaje kuba yitwara neza dusanga mbere kwanza tunaravye matches zibizambere kuri matches zikomeye cyane zose yazitakaje muga by'ukuri yazitakaje tuvuga tuti ebana yatanze akazi ko ndibuka kuri ku rukino rwa mbere bakinye n'urunani basa difference mu atatu nimba taratana kuri Dinamo byaje ko bigenda ko nyine nako yerekanye ingufu zidasanzwe Dinamo ngaho kuri match ya mbere yaragize 3 chiffres sinibuka ikipe bari bakinye nibaza ko bari bakinye na team match ya mbere kuri match gira kabiri naho urunani none bagize 3 chiffres mugana ko bahuye na Kerne byakorera basanga n'amanota 3 rero nibaza ko yaje kuba iba surprise komeye cyane ku rande rwa Kerne nuko nibaza ko ni ABL no muskuri yindwi nta bintu byinshi bizo bihari ni yo match ya Tigers kuraba hagati ya Tigers n'umugwa muzinga ariko kandi kindi nukura kuko uno munsi urukino ruzo rukomeye hagati y'umuguru na Kerne kuko urunani nibaza ko Dinamo isamego menshi cyane yo guheza ari ya mbere batsinze match abazoheza saison régulière arabambere muri saison régulière nivuga ngo abaye bambere baduce bahura na equipe ya kane ni Tigers hamwe yotsinda muzinga nivuga ngo iya kabiri ni ya gatatu azoba urunani na Kerne nivuga ngo iyi match turashaka kuyirabira irashobora no guhindura ibintu byinshi mu mapana y'equipe abiri kuko no munsi hamwe urunani goza gutsindwa na Kerne kandi birashoboka twarabonye Kerne match yakinye ku mugwa Dinamo birashoboka ko Kerne iza gutsinda urunani twobona match Kerne ikinye ku runani igakina igatsinda urunani twoshaka abarongozi b'umuguru urunani bavuga ati bwa bundi nta bintu byo kwijajara biri mu foto kugira ko tugira hafor zikomeye cyane muri playoffs kuko bavuga ati ko dutsinze muri saison régulière ni nayo match yanyu nibaza ko turonse iminsi nyinshi yo kuruhuka zashobora kuba nk'indwi zibiri sinzi zitatu ko zashobora gushika mbere yuko playoffs zitangura nivuga ngo izo ndwi zibiri bavuga ati uno munsi baradutsinda eske mu ndwi zibiri bizogenda gute numva ko urunani bwoshobora guhindura plan bakagira amakuru makuru naza ko resultat izo hagati ya Kerne n'urunani izotanga message ku barongozi ba Kerne ndetse no ku barongozi b'umuguru nibaza ko zino hino za nyuma ni hino umuntu uretse ni hino za nyuma urukino rw'ejo ruzoza kwa ruba ejo nibaza ko ni hino zikomeye cyane ku rande rwa Tigers ku rande rwa Tigers yo ni mission zibiri ko ni juste kugira ngo babe qualifié direct muri playoff ariko kandi banarabe mbega tugiye muri playoff tujanye ni iki kintu tugiye gushikana eske ntitugiye gutanga ibiharo bitatu muri playoff ko tumaze kwa tumenyera yuko umenga playoff hano mu Burundi tugeze muri playoff usanga imigwi ikomeje cyane gose kabisa
twaje kuba tubona abakinyi bari bitwaye neza muri za bar ugasanga tuje kuba tubona ngaha mu Burundi nako abantu benshi batari banibaza yuko boshobora kuza rero nibaza ko n'uyu munsi ntawuzi bavangwa kari nyuma karahinda ntawuzi kumwe imigwiza yo kwikomeza rero nibaza ko resultat zizoza kwa zitwara mbere turetse na resultat ukumwe zino nkino zizoza kwa zikinwa ku munsi w'ejo ni message zo bikomeye cyane ku burongozi ariko kandi no kubafana mbere wanashima kugira ngo barambega equipe yanje muri playoffs bayifashe gute nuko na makuru yakora avuga muri basketball tuve muri basketball mbere ko tuva mu Burundi tuce muri football ku munsi w'ejo kuri stade Ntwari naza ko bizoba bicika bavuga ngo bazobica bicike bizoba bidasanzwe hagati ya umaze kwibaza igituma bavuga ngo bizoba bicike barabica bicike bo hari igihe umva ikibazo kiza mu mutwe cyambere ni biki baca ni sasa nuvuga ngo hari igihe iyo biciye bigacika oya reka atuzanye twibaze neza ntidusigura ibintu bitari barabica bigacika nuvuga reka tube turafatwa nyine ko cavuze imbere yuko tuzogitoza tugaruke tukize uretse ko cyamaze kukimenya ntaco ejo bazobica bicike abo ni bande ni n'abakinyi nuvuga ngo abarundi bari muri equipe nationale benshi tuzi muri equipe nationale abakina hano mu Burundi muri Regional muri Vision muri Vitaro muri Interstars n'abandi bakina hanze mu Rwanda Tanzania ku mugano wa Buraya n'ahandi hatandukanye bazoba bari hano mu Burundi n'urukino twokwita gwa gicuti ruzo rufise intumbero yuko uburyo buvuyemo buza gufasha abantu bari muri situation ikeneye gufashwa bakeneye gufashwa nibaza ko naba star babiri no dufise mu ntamba mu rugamba ndayishimiye Yusufu Nyange ku ruhande rumwe no witwa ntibazo nkiza Saido ku rundi ruhande ni team Saido na team Nyange nivuga ngo zirimo abakinyi benshi bose tuzi mu equipe nationale batandukanye ugiye kuraba nka team Saido yego dohe kuri team Saido ifite abakinyi atari bake mwigore hariho Jonathan Ahimana Rukundo Nezim na Masura azwi mu equipe nationale cyane gose inyuma Aronze Imana Juma Aigle Noir yari muri section equipe nationale iheruka hariho Uwimana Kevin muri Goria mu Rwanda hariho Musa Omar niyaza ko ari umuntu azwi muri equipe nationale Kevin cyo yitungiye nayo yaramaze kuba ahamagara kenshi muri equipe nationale kuva muri Aigle Noir ama selection hanga iheruka yose ndasiba Niragira Hussein muri Vitaro Idi Jumapili ni muri jande yakinye kera hagati hari Tambe Gloire muri Rayon Sport n'abantu bazwi muri equipe nationale Tony Kitoga Rayon Sport Trésor Mosi Ndayishimiye Richard Akbar Moderi Mbirize Eric kari ku mutima Idi Sungura Omar ntibazo nkiza Saido Cedric Amis Shaban Hussein Chabarara Ineza Abd Maniriho Deste Ndizeye Abdurrahim abo n'abakinyi bazo bari muri team Saido tugiye muri team Ndayishimiye team Yusuf mwigori arakaza amakartire yarabo ubu ari muri nibaza ko twovuga ko ari muri retraite nubwo sinzi ko arayanonsa officiellement hariho Daniel Akizimana muri Vision hara muri Musongatsi nayo munyezamu mwiza cyane inyuma hari Yusuf Ndayishimiye Christophe Ndwarugira Ruco hari Abdul Karim Nizigiyimana Victoire Igiraneza Jospin Shimirimana Ramazani Diama Ramazani Diama boni babiri hariho Ramazani nayo nyine arimo Ramazani arimo yamaze kwadinaza ko cyatumuvuga ko gatoya hariho William Denzako Kase Mirongo Emmanuel Mvuye kure hari Msanga Amiduni Zigimana Ibrahim Hussein Abdul Karim Rukundo Amisa Rerimana Karim Kamana Leonard Gakwai kubataka ni Jean Claude Girumugisha Jordi Yongora Darji Ramazani Nduwimana Frank Bimenyimana Bofis Kareb na Osman Bikumana hari surprise numvise narizi muri Darji Ramazani ariko numvise n'umuntu witwa Abdul Karim ni Mackenzie apana Mackenzie nazo ko ari Mackenzie si Mackenzie Darji Ramazani amaze iminsi naza ko ari ibiri hano mu Burundi naza ko ama procedure yo kwaza ukina intamba mu rugamba nyine naza hageze ku urazi ko ubunye yigeze gutsinda igitsindo Real Madrid cyane ni Real Barca akina muri Valence yarakiye muri English Premier League mu gwa Leeds United ngo ko n'umukinya amaze kubagira uwo Diamara Mazari nawe ni mu petit frère wiwe we waramaze gukina intamba mu rugamba waramaze gukina intamba mu rugamba nako nibaza ko umunsi n'umunsi twashobora kubona yagarutse mu ntamba mu rugamba uyu Ragira Mazani yaje mu ntamba mu rugamba apana yagarutse nibaza ko ntarade uno munsi ubona ko bigeze aho yitabira inkino nk'izi akaja mu bandi akagira iki ubona ko ni avantage mu mezi yahera nigeze kubona Jordi Yongora yavuye mu Bubiligi aragenda muri Espagne kuraba match yi naza ko ari n'inshuti zikomeye cyane naza ko bafite n'ibintu bafana ahubwo
twaje kuba tubona hirya ari ku munsi wa gatandatu uheze sinzi ko ari ku munsi wa gatandatu uheze twaje kuba tubona baje kuba bitabira ubugeni bwa mushiki wa George Yongore umva ko hariho ubushuti buhari none haza ko ni inkuru nziza hamwe zo kuba kindira intamba mu rugamba cyane cyane ko turi muri no course yo kurondera CAN 2027 ariko byo tubireke bivuga ngo ururukino urukino nkuru unye abarejande bose no musi turi muci usanga abakinnyi bari mu vacances kuko twe ntabwo dufise bari muri Coupe du Monde nimba ko bacaje mu vacances bakaba n'uri reka dusa ariko aserukiniye hari n'abamiti hari n'abose bavuga ko ashaka kuba ari umunyarwanda aravuga ngo umunyarwanda aravuga ngo umurundi aravuga ngo umutanzania aravuga ko ari uwo muri Australia kandi kawaida no muri Australia no muri Australia yani urukino rwagute nibaza ko ni ikintu cyiza cyane nibaza ko ino ni edition igira kabiri byigeze gutangura apana 2025 byatangwa 2024 niho twatangwa kubona team Nyange team Saido 2025 sinba ko izo urukino rwaje kuba ruba mugabo ni 2026 rero asubiriye kandi nibaza ko ni ikintu cyiza cyane uretse yuko bituzanye no mose abastare benshi tutari bon n'umustar akomeye cyane witwa Rarija Amazani nibaza ko n'umwe mu bakinnyi bameze neza cyane kabisa kurandi rw'imbere rero numva ni nakajyo keza uretse ko babikoze uvuga ngo baze kuba bafasha abantu batishoboye ni ikintu ciza cyane bizoza kuba biha akajyo abarundi benshi bari bipfuza kubona abakinnyi ko barakina nibaza ko ni ikintu ciza cyane ni imisiyo zo kuza gufasha abantu ariko kandi natwe bw'ubwacu tuzoba tugiye kuraba ubwo rukino ni ikintu cyiza cyane kuko tuzoza kwa tubona mbega abakinnyi bacu bimeze gute birashobora kutuviramo cette fois-ci naho tuzoza kwa tubona equipe team Saidi itsinze team Nyange ni bisanzwe ntituzoza kwa tubona kuri marka ngo equipe yirahiye ntituzoza kwa tubona muganiza ko ni ikintu cyiza cyane kuko ngo tuzoza kwa tubona mbega n'abastari bacu nivyo ntibaza ko bahuzwa na Patrick Sangwa Patrick Mayani siwe nyaza kwa bahuza turaza no kwa tubona ubwabo abakinnyi ubwabo team Nyange team Saido baza ko bahurira hamwe kugira ngo baze kwategura urukino nkuru rufise ikintu cyiza cyane nazoza kwa rugarukana muri societe y'u Burundi nibaza ko nakanya ko kuba hamwe nk'abakinnyi nibaza ko abakenewe koyiza mu mwanya wa batariko barakina ama championnat bakaba hamwe nibaza ko objective dufise si y'umukoci gusa nibaza ko niyo umukoci ni y'abakinyi niyo umuntu wese ni igihugu muri rusange biva igihugu kirimo abantu kirimo abanyagihugu n'ibindi nibaza ko n'urukino ruzo ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu azoba rukino rumeze neza cyane urumva ko ruzo rurimo abastari dufise hano mu Burundi Rajira Amazani naho twari bwabone hano urumva ko arakajyo keza kugenda agushobora kumubona gushobora kubona n'abakinnyi dufise siwe wenyene Rajira Amazani abastari benshi bivuga ngo n'umurundi ashobora kugenda avuga ati okay reka nje kuri abakinnyi dufise kuko abanye barimo naza ko 100% n'abazo bari mu ntamba mu rugamba 80 nabangaye kwijana 90 bati okay turaba dufise eske ko batwaye aba amahirwe dufise angana gute ushobora gushika kuri ryahangiro rya CAN 2027 nuko abana makuru yako avugwa hano mu Burundi reka tubanze tumire amate gato kandi cyo tugaruka twerekeza muri Coupe du Monde nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kurira amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB tubagarutse muri Coupe du Monde tubagarutse muri Etats-Unis muri Canada ndetse no muri Mexique ni igikombe cy'isi haheze novuga ngo indwi imwe imisi 8 cyatangiye kugenekerezo rya 11 uno mutu kugenekerezo rya 19 imisi 8 yamaze kubirangira igihugu ca mbere kigiye kuja muri tour ikurikira weekend de finale cyamaze kuba akimenyekana mu gihugu ca Mexique naco gihugu caje kuba cakira Coupe du Monde naco gihugu caje kuba gikina urukino rwa mbere muri Coupe du Monde ko nje caje kuba acugurura igitsinda Afrique du Sud ibitsindo bigera kuri 2-0 caje kuba gitsinda muri rijoro ryakeye igihugu ca Korea y'Amajepfo igitsindo 1-0 bituma higira amanota 6 cyaje kuba akirangiza novuga ngo kizorangiza ari cyambere mu pure yacu cyamaze kuba kibandanya urumva ko ni
Mexique yamaze kuba ibi ya mbere. Ibihugu byo muri Afrika nibaza ko ugiye kuraba bilan ibihugu byo muri Afrika kuri runo rukino rwa mbere. Nibaza ko woshobora kubona ko byose byaje kuba vyigenza neza. Ibihugu bitatu nivyo vyatsinzwe urukino rwa mbere. Igihugu ca Afrique du Sud cyaje kuba gitsindwa na Mexique. Igihugu ca Algeria cyaje kuba gitsindwa na Messi. Cyatsinzwe na Argentine cyaje na Messi. Igihugu ca Tunisie cyaje kuba gitsindwa n'igihugu ca cyatsinzwe na oya Tunisie yatsinzwe na Isaac Alexander Isaac cyaje kuba gitsindwa n'igihugu ca Sweden. Ibitsindo bigera kuri 5 kuri kimwe byatumye birukana umumenyereza wabo baca bashira uwitwa Hervé Renard. Nibaza ko umumenyereza azwi cyane hano ku mugabane Afrika, amaze gukora amateka akomeye cyane muri Afrika. No musi niwe ari aratete y'igihugu ca Tunisie les Aigles du Carthage. Muri rusange indwi ya mbere yamaze kwirangira. Ni iki kintu kimaze kumarika cyane muri no kubyimana? Nyaza ko nta ibintu naniteze sivyo byaje kwa biba. Numva ko ibihugu twaho turamahirwe menshi cyane. Ubwanyu naje kubamba sinabayides mugabo byantangaje. Nibyatsinze urana ko quand même cyangwa ibyanganije urana ko sinari ko ndabihakunganya aho ndabihako no musi tuza kwa twana bigira ama 3-0 cyangwa voire même 4. Naco kintu cyaje kwa kintangaza. Ikindi naco kintu kiyo kirantangaza ni ibihugu byo muri Afrika. Uretse yuko umenga tuko turi nibyo dusanzwe turi hasi. Mugabo umenga kwa ko dusanzwe dufise image ko Afrika iri hasi gusumba ibindi bihugu. Tubona umenga kinganije umenga kiratsinze. Kiratsinze. Kandi abantu bavyakira nyine nko kumenya birasanzwe. Mugabo ugiye kubiraba hamwe umengo ni kuko ugiye kuraba nk'igihugu ca Cape Verde. Yego. Kije kungana na Espagne. Cape Verde bagitsinze. Ngaho ni hamwe navuga yuko ibihugu nari niteze ko bizoza kwa byitwa neza bititwaye neza. Urabo ubonye Congo inganije na Portugal. Ucubona ko hariho basi hariho amelioration. Inganije na Cristiano. Nenaza ko umenga hari umugenzi turi kumacambira ati buriye ibihugu byo muri Afrika birashaka kuba biri kuri mission ko ugerageje kuraba nka Congo tunaravye imbere wanashima no ishike no muri Coupe du Monde yaje kubihura n'ibigatanye bikomeye cyane byo muri Afrika kandi zana ko yitwara neza irarenga no musi je kubifata Cristiano Ronaldo je kubifata navuga equipe ya Portugal baza kwa banganya igitsinda kimwe kindi naza ko ni ikintu cyaje kwa gitangaza abantu benshi. Uretse n'ibyo hari ibindi bihugu Senegal Senegal ubwo yatsinzwe no mu Faransa nayo nyine urana ko abantu benshi baraje no ko bayiha amahirwe baje kwa ono musana ko si bibi. Niyo Algeria yaje kwitsindwa na Messi na Argentine ibitsindo bigira kuri 3 mugoromva yuko ni bya bihugu kameme biba bikomeye. Umuntu ashaka kubatira turindire muga uravye kameme Cape aziko ni igihugu ca mbere gifise abantu bakeyi. Mu byavuye nga muri Afrika gifise abantu bakeyi cyane kandi baza ko gere rya mbere kigiye muri niyo nshuro ya mbere bagiye muri Coupe du Monde. Naje kwa mono mu gardien wabo mama wo byaje kwaje no kumura niwe muntu wa mbere yanditse amateka menshi muri Coupe du Monde. Uziko match ya mbere ari wundi niwe wa mbere match ya mbere aje gukina match na Espagne kuri Instagram yarasaba followers 50,000 50,000 inyuma y'imisi ibiri yarageze ku miliyoni 8 za followers kuri Instagram. Muga yarabikwiriye ko yaje kubagira save kabisa acegeye n'indi advantage ubona ko yari yabuze amafaranga y'ingene mama washaka gushika muri Etazi. Muga no munsi officiel mabizokunda ko ashaka gushika muri Etazi naza ko arabironkemo umusaruro muri ntuze. Neza ko ni utwo tuntu twaje kuba turaba muri Coupe du Monde. Naje kwambona yuko n'ikindi kintu FIFA nta logo yindi nimwe yemerewe kwerekanwa muri Coupe du Monde kiretse iri mu masponsor yabo. Kandi babiri strict ajya ntabyo uvuga ngo urayinyegeza cyangwa agiri. Umva habari buri kantu kose kaba kari visible. Naza ko nimwe mu Coupe du Monde ateguwe neza. Naje kwa numva kandi akandi kantu ngwira Coupe du Monde izotwagwa no Faransa kandi disuite kweri iki ngo Faransa ngo rafise mu ingeso yuko isingeso sinze ko no vite yuko ikintu forma shasha barayimetrize bashaka kwitwara mu neza. Takaro rero ni Champions League n'umunya na wundi umuntu ashaka kubona yuko tutwa Champions League atari Paris Saint-Germain. Tikoya ko ni forma shasha niyo rayimenyera. Rero n'ubunya Ubufaransa ni forma shasha tiko dukinira Coupe du Monde mu bihugu bitatu. Ni Ubufaransa. Naza ko ni Coupe du Monde hamwe urako
hano muri Afrika cyane cyane urabona ko hariho ikintu kigoye c'amahorere amasaha usanga match ziba desert 4 urabona ko umuntu ari adapta en selon la situation. Ikindi naco hari umutwaje ko tubona mu minsi yafuse yaje kuba nk'umunyezamu wa Cape mu Kongomani n'umuntu nimba aje kumenyekana cyane hagarara match yose ihera ari fije nyene ukuboko atabuje uno musi ntiyaje kuboneka ku rukino rwa Portugal ariko ku rukino ku munsi wa kabiri azoza kuboneka nibaza ko turavye influence yagize muri Kane umva ko muri kubyimondo hazo arundi rugero uvuga ngo hakuntu mu kwinjira hariya abakongomani babobrija ntuze nuvuga ngo bavuga ngo ntuze imisi 20 ubwanwa imbere yuko imisi 20 no yaraza ko ku rukino ku munsi wa kabiri azari 23 azoba hari umva ko ni yari indi image y'abakongomani shaka kuba motivation de plus ku bakongomani nibaza ko ibindi nabakinyi hari abakinyi bamwe musanga baramaze gushika hari ari muri etazi bya yakunze kwinjira muri etazi bikanga kwinjira muri Canada kwera visa twaje kwa tubona kuri Thomas Partey byaje kuba bigorana ukinaza ko bishobora gukura twaje kwa tubona ku munyako d'Ivoire yitwa Elioi kandi byose biza kuba biba kuri abanyafrika bacu naza ko ni hari utuntu tumwe twiza tumaze kuba twinshi ariko kandi hari utuntu tutunenge twibonekeza hari ibihugu byaje kuba bigiye byigenza neza Angleterre kuri cross barakoranye naje kubigira performance nziza contre umupoza akomeye cyane Ubufaransa kuri Senegal Argentine kuri Brazil no musi yaza gukina urukino rwabo rwa kabiri bakina no mu Haiti naza ko na Haiti kandi cyo gihugu cyambe nayo ni ryambere muri kubyimota uravye Haiti hari ibihugu ubonye kigiye muri kubyimota uvuga ati vraiment byari kibikwiye ni igihugu kimaze imyaka kiri muri guerre civile mugabana ko balance potentiel uje gukina kubyimota narako hari ibihugu bironka ntuzenye bigiye naje ko hari agahugu kakinye na Kayi kaje kwakira n'Ubudagi gatsindwa ibitsindo twikuri kimwe kurakaho Kenya gafise abaza abantu gafise ni ile ifise abantu 150 nyamba ari 110 bingahe cyangwa 150 baje ko baronka record ya Guinness igihugu cyambere gifise population no kigiye muri kubyimont wow en tout cas notre twiza tuko turabona yuko ino kubyimont nivyo hari bivanye bo sinzi ko no byita ngo ibintu bijanye na politique y'igihugu ca Amerika anako bisa no kumenga birabloka buke biraza kugungana na football nino ko by'umuntu mugabo nazo ko muri rusange nazo ko yateguwe neza kandi anako n'ibihugu bimwe mu byari byaje kuba bitegura neza turindire turabe ku nkino zigira kabiri twamaze kuba tumenya Mexique twaje kuba tubana muri 2022 Qatar itunganya Coupe du Monde iza kuba isohoka bwa mbere Qatar yaje kwitsindwa ibitsindo 6 ku busa muri region yatsinzwe na Canada size urazi none ko mu mwaka apana mwaka muri edition iheze yaje kuba iva mu bwa mbere niyo yatanga gusohoka ubwa mbere kandi yariyo payote niyo yari yateguye Coupe du Monde rero uno munsi Mexique urumva yaje kugira record nziza kandi n'umuzije ko ibihugu byose byaje kuba bitegura Coupe du Monde birashobora kubandanya muri turiki kuko Canada igize victoire ya mbere match ya mbere baranganije umengo nyuma victoire ya mbere nyuma ndavuga ngo n'umunsi bafise amanota 4 yego etazi baza gukina match ya kabiri match ya mbere barayitsinze kandi batsinze ibitsindo byinshi mu batari bitatu n'ibingana etazi Mexique yamaze kwibandanya nyuma ko ibihugu byose byateguye gukora bitatu bishoboye bisa amahirwe menshi yo kuja muri turiki byose birashoboka kabisa neza ko turindire turabe inkino zindi zikurikira turabe kwanza babanze bave muri runo ruvayange hama bashike muri weekend de finale tuze kwa turaba rero abagabo bavre bagiye kwabagwanira muri iyi Coupe du Monde nuko naza ko ni Coupe du Monde no musa inkino za kabiri zaratanguye tubandanye inkino za gatatu naza ko no musa amakipe ni menshi n'imigwi izobandanya nibaza ko izobamisha ari imigwi ya gatatu mu groupe izobandanya muri tour ikurikira bishobora kubona ibihugu bya Afrika avyigenza neza bigashobora gushika kure na byinshi no dufite ibihugu bigera kuri 10 kandi 910 umva ko ni avantage ikomeye kuri Afrika turabona Maroc ingene kuri igenza turabona uno musifisi rukino no mugwa Scotland twarabonye Ghana yarashoboye gutsinda igihugu ca Panama Cote d'Ivoire yarashoboye gutsinda urukino rwayo umva ko niyo zaza gutsinda inkino za kabiri hari amahirwe menshi ko dushobora kubona ibintu bihugu bya Afrika byinshi byavansa muri tour ikurikira
nuko naza kwigana cyo mu twacha tukigarukiza hano nanjye ndagushimira Rahis nshimire ndetse n'abari badukurikirana bose muri rusangi twifurize kumererwa neza mu bawe ndetse no mu byawe nanjye ndabashimiye ndashimiye n'abadufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu mushobore kubibona cyane mushobore kubyumva mugire aho muba mwubahwe naho bitanga